igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nabo ijuru imbere Yesu Kristo ndaje imbere zawe kibirenge kizima ndafukamye imbere zawe data ndafukamye imbere zawe mana we waremye isi n'ijuru wowe uganje isi n'ijuru papa ndakwinginze kibirenge kizima ubandanye gushishikara uturinda utuganira n'umugwanizi satani naronke n'ahantu na hamwe duca imyenge yose uyizibe data ndakwegereye imbere zawe data kubw'imitwaro yanje fise kibirenge ndasengeye umfasha wanje kibirenge kizima ahari hose data umurinde n'inyoshambi kibirenge kizima umugwanirire kubera ari wowe umusoda mukuru dufise kuri ino si no mwijuru data turakwinginze kibirenge kizima untabarira uraba akazi kiwe data umurambishemo kandi umuhereze no kuramba data ndakwinginze umufasha wanje ubandanye umuzigama umugwanira n'ibiboneka n'ibitaboneka byose data ndamuzanye mu minwe yawe kuko wavuze ati uzosaba azohabwa mana nanje ndaje kukwinginga ndagusabye umumpindurire abo umufasha mwiza amenye gusenga mana nanje ndamusengeye nk'umufasha wiwe mana ndamuzanye kandi imbere zawe umurindi ingeso mbi umurindi ibiborera umurindi ibinyobwa byose bibi data ndegereye imbere zawe kibirengeye kizima ndamuzanye kandi data umurinde umushire mu mababa ndaguhereje n'ino nzu data kibirengeye kizima uyirinde impande zose zine washira abamarayika bawe amaraso yawe abandanye atugirira neza kibirengeye kizima turasabye imihezagiro n'imigisha mu nzu y'iwacu data kibirengeye kizima uyirinde data n'inyoshambi uyirinde data n'inkozi z'ibibi uyirinde data n'imidayimoni ibigendagenda tubona n'ibigendagenda tutabona tuguhesha icyubahiro wewe mwami Imana dusenze tugushimiye kubera wewe ushoboye kandi wishyura amasengesho yacu rero turayaguhaye data wewe ugira neza cyane amen. ndagukunda uri ikimetemete cyone yabajaje cyone yabajaji bebe ikimetemete isigura ngo kibagiye hariho ntacu bisigura ngo inzobe nyinshi bigiye kusoma muranumva umenga hakumuntu wasigaye ubuki abona ibigiye kusoma somura ngengire somura numva njyohewe ariko umufasha wanje ibi byose umaze igihe unkorera ubonye yuko ari bikenya cyane gushika naho ucuzana umukobwa mu nzu yacu yajewe nawe ururozi ngaha ugenda mu cyumba iyo ndiro ni yaheye mana we fashwe ndizera neza yuko atari wewe ahubwo n'umugwanizi satani yakwinjiye mu bwenge kuba ibyo uri kurakora birambabaje jewe bibabaje inzu yacu bibabaje igihugu cacu catwibarutse uzi neza yuko ubabaje n'Imana yakuremye ibi biri kurangirira ntuyibaze ngo ni vyiza Roger turemeza yuko
tuzobana mu mahigwe no mu marushwa. None mugabo wanje, mufasha wanje, aya niyo mahigwe tubayemo. Hama wa mukobwa, ibiri kuragira uri umukobwa uzobibona kwinjira mu nzu y'uwundi mudamu. Roger, ibi byose biriko biraba, ndacagukunda kandi ndacashikamye imbere y'Imana kugusengera, kuko ndizeye ko atari wewe ari umugwanizi Satani yakwinjiyemo kugira usambure urugo rwacu. uvuze ngo urumva uyu ni dayimoni nanjye ngo ndi Satani. ngo ninjiyemo n'amashakani urumva ndasaze nasaze. nakure turavuga si uko ntari gushobora kukwishura. Madamu, wigize umuhinga cyane kugira ngo uze uramvuruga mbuze amahoro. Ndaba ibyo ndiye byose undaba. Wigize umusenzi cyane madamu, ngira hamagara n'Imana ikaza. Nijyari wasenze ngaha haramanuka ibiharage, nijyari wasenze ngaha twaronka amafaranga wewe, atari je ngenda kugutunukira misi yose uguma ngaha wirirwa wicaye ujya usye uswenera ujushira muko kutunu kwawe ngo ninda. Iyo mana yawe gutayisenze ngo uronka kana nk'abandi bagore uheke. Laba nakubwiye kuzozagura amavuta wiyambize wisige use neza ube John yabajaji. Laba ingene wirabura nk'igikara. Ubu rero warangije neza byose urangije neza, wigize umuhinga gose ko uri umuntu usenga gose amagara n'Imana igakoroka ngaha anye ko unyubaho kijewe ngo ndi Satani. Kumba ndakwereka Satani wariwe shenzi bumba. Nikiragwa. Abano. Ausikiro. Come on. Era mtoto wako wewe. Shenzi bumba na ragata. Roger, Poa kabisa. Twaburanye kweri. Kubera urabona nyene ashamaze imisi nakubona wewe twaburanye gose mbone nke tuburana kandi uba ngaho nanjye nkaba ngaha. Yataje. Ko musaza wana urahebe gasarisha. Ariko no cyukwezi kose vraiment jemba ngaho. Mugani tubonane. Ariko nyene tubonana kimwe kubera ko urazi ko atakiyo dufitaniye maisha tu. Cyari kintu ari nkene ko tuvugana gato. Ejo nko mapandi ya saa 9 saa 10 saa 11 narumvise induru ngaho iwawe. Razire n'ikintu cyantangaje. Nyuma y'iyo nduru gatuye naciye mbona akantu k'agakobwa gasuhutse gasuhutse k'inzobe kari kambaye ijipo imenga yirabura. Ibyo byiyobozi tuyaga ibindi ibyo ntibinakenewe cyane usanga ari karasenga. None urazi ko bakizwe basenga kenshi bavuza kwamo usanga ari karasenga ibyo rero byiyobozi. Asenga avuze induru nkuko umenga yari umuntu ari karakubitwa. None mani wewe hajyanye ituba baje patiri babaza bakoretse ibyo niwo byihorera. Roje ntumbeshe kwiri rero so wewe usanga ari kurakubita umugore wawe ikintu no guhanura
nimba wakubise umugore wawe kubera kajya gakobwa nabonye kari gasohotse ngaha akora narinda mani warazana umukobwa mu nzu yiwawe uzi ko ufite umugore bro umva ndakubwira nimba cyo cyagusohokanye ugira ngo urambwira ibijambo by'ibyo biboze bishishe musaza je hari ikintu kimwe ngira ndakubwira kandi isa n'uri karaguhanura umugore wawe ingene ndamuzi ngaha mu rupango tubanye ni umumama mwiza umumama akunda gusenga w'amasengesho vraiment yubaha Imana kandi akunda Imana si kuvuga ngo je ndiko ndamushima vuga icyo ushaka kuvuga umviriza ni izihe nyigisho uri kuratanga nibikiwe ko mbona uguma umengo uri kuriyagaza ntabwo ndakuraba kuva kare hose mbona umengo uguma wiyagaza ngaho mani nyatari umbara akantu k'agahinga mani ngiye kuri petit bezo mani ndababara byatari ndababara sana ikibazo kandi ugiye kuri petit bezo urababara sana bazire ndakubwira iyo ni Breno